umugore atashobora kuza babikora bazumva navyo andongorera iruhande y'amazi adasuma. Kaze muri kino kiganiro ca Burakeye. Muga ico bikora cyose turumva ko ijambo ry'Imana rigomba kutubwira ingene kwiye gusenga. Vyukushima Imana wongere uyitazire kugira uhazwe n'ubuntu bwayo kuri no musi mushasha Imana ikwere. Ndabaramukije mwese muriko murumviriza kino kiganiro ca Burakeye. No musi tugomba turabe iri sengesho Yesu yigishije abigishwa biwe. Isengesho riri mu mirongo ishika 4. Ariko kandi iri sengesho rirakomeye cyane. Umuntu yogigisha abantu imisi 3 canke imisi 4 irenga. Uko ririmo ibintu byinshi. Ariko nagomba uno musi turirabe ryose icarimwe mugabo hajya ririmo imice itari mike. Uko yavuze ngo nimwasenga musenge mutya. Ngo Data wa twese wo mu ijuru, izina ryawe niryubahwe, ubwami bwawe nibuze, ivyo ugomba bibe mw'isi nkuko biba mu ijuru. Ibi vyonyene, iyi mirongo 2 yonyene urashobora kuvyigisha ko ibintu byinshi, ibintu bitari bike. Hanyuma ahepfa avuga ngo uduhe ivyo kurya bidukwiranye uyu munsi. Naho nyene n'ikindi cigwa. Ku murongo wa 12 ngo uduhebera imyenda yacu nkuko natwe tuyihebera abari mu myenda yacu. Naco nyene nikindi. Ku murongo wa 13 ngo kandi ntutujane mu bitwosha nabi, ariko dukize wa mubi, ku bwami n'ubushobozi n'icubahiro ari ivyawe ibihe bidashira. Amen. Iri sengesho ibirigize. Iri sengesho rigizwe ubwa mbere no guhimbaza Imana. Ikindi kigira kabiri dusangamwo harimwo ugusaba. Hama ikindi kintu harimwo gusaba imbabazi. Hanyuma mu kurangiza harimwo kongera guhimbaza Imana, kwerekana kandi ubukuru bw'Imana, kwerekana ubukuru bw'Imana. Aha rero turabona neza yavuze ngo muze musenge ngo Data wa twese uri mu ijuru. Iyi Imana dusenga iri mu ijuru. Ni Imana yaremye isi n'ijuru byose n'ibiyuzuye. Kandi ko yakoze ivyo, izina ryayo rikwiye kubahwa. Hariya ngo mu isezerano rya kera bariko barandika igitabo c'isezerano rya kera, bageze ahantu hari Imana, ahantu hari Jehova, ahantu hari ndiho, ahantu hari uhoraho, ahantu hariho amazina y'Imana, ngo bamanza kugenda gukaraba. Yamanza akagenda gakaraba akagaruka kandi kiryo zina. Hanyuma yashika handi akongera akagenda gakaraba akandika iryo zina. Bararyubaha cyane, ryari izina ngo izina ryawe ryubahwe. Izina ry'Imana rikwiye kubahwa. Amen. Aha turumva ngo ubwami bwawe buze. Harakeneye ko presence y'Imana dusenga, ko presence y'Imana iza. Ubwami bwayo bukaza. Kandi ubwami bwayo buri hano mw'isi kubera ko hari abizera bari muri ubwo bwami. Rero ubwami bwayo hano mw'isi. Rero ubwami bwayo ni bwigaragaze muri twebwe. Haleluya. Bwigaragaze muri twebwe. Buzi ngo ivyo ugomba bibe mw'isi nkuko biba mu ijuru. Ibintu Imana igomba bibe hariya mw'isi, bibe ngaha mw'isi nkuko biba hariya mu ijuru. Hariya mu ijuru hari ivyiza. Hariya mu ijuru nta kizuba kiriyo. Hariya mu ijuru nta changement climatique kiriyo. Imisozi monyoka, ibiyaga bikarengera amazu, ikimyuzure ikaza, imiyaga ikaza, imiriro ikaza.
oya hariya mu ijuru ivyo ntabibaye. Mugabo Imana Yesu ariko aravuga ngo ubwami bwawe buze ngo kuko biba mu ijuru aba ariko biba mu isi. Imana nishimwe cyane, Imana nishimwe cyane. Hanyuma aravuga ngo uduhe ivyo kujya bidukwiranye umunsi. Ariko nisengesho ryiza cyane. Apana duhe ivyo kujya nejo na hirya yejo na vy'ukwezi vy'amezi abiri uduhe ivyo kujya bidukwiranye uyu munsi. Amen. Uno munsi ego vyerekana wowe ushobora kuba ufise amasitoke mu nzu, mugabo hariho uwundi muntu atagira n'agasitoke, mugabo asenga avuga ati Mana uduhe ivyo kujya bidukwiranye uyu munsi nawe. Kandi Imana yiteguye kubitanga ngo mbere kuba binabeza. Imana nishimwe cyane, kuba binabeza. Hanyuma aha aravuga rero ngo uduharire ibyaha byacu. Ego umuntu agiye gusaba imbabazi tuduharire ibyaha. Marira ibyaha byanje. Muga kandi agomba kuvuga yuko kugira ngo uharigwe ibyaha byawe nuko nawe uba wahariye abandi. Mani dufashe cyane. Nuko nawe uba wahariye. Manzi uharire abandi. Reka kugendana abantu mu mutima ubafungiyeyo. Ufungiye abantu 5, 6, 7, 8, ufungiye abagore, abagabo, ufungiye imisoro, ufungiye abana mu mutima wawe. Umutima wawe ugahinduka gasho. Gerageza uburyo bwose abo bantu bari kure mu izina rya Yesu. Bari kugwe. Hama ubashe gusaba nawe ati nanje mparira. Kuko nawe utaraharira biragoye kugira ngo nawe uharigwe utagomba guharira abandi. Imana idufashe cyane. Nawe utaraharira abandi manzu uharira abandi, hanyuma nawe usabe guharigwa. Manzu ubohora abandi hamusabe kubuhuka. Haleluya. Mugabo wewe ugomba kubohoka, mugabo abandi baboshwe, ufise abandi bari mu gasho waboheye mu mutima wawe. Imana idufashe cyane. Ariko aragomba kugira inama uno munsi ubabuhure, babuhuka, bidegemvye. Imana nishimwe cyane, bidegemvye kandi ntutujane mu bitwosha nabi. Arasabye ngo kuri uwo munsi muri kino gitondo ahantu tugomba tuje ntutujane mu bitwosha nabi. Haleluya. Ntutujane mu bidusamaza turabisha amaso yacu bikaba bitwosha nabi. Ntutujane mu byo twobona bihava bituma tukuvako tuja mu bindi mu bitwosha nabi. Imana idufashe cyane, uturinde ivyo twosha nabi. Iryo ni sengesho umuntu akwiye gusenga ati Mana undinde ivyo nyosha nabi. Mana undinde abagenzi babi bonyosha nabi. Undinde abuza bagomba kunyosha nabi. Imana idufashe cyane. Nivyo bari vyiza kandi ibitwosha nabi ni vyinshi. Biraca mu maso, biraca mu kwifuza, kasanga umuntu ariko yifuza ivy'abandi, ariko yifuza abagore b'abandi, ariko yifuza abakobwa b'abandi, gusamana nabo. Mani dufashe cyane. Ariko aravuga ngo uturinde wa mubi. Turinde wa mubi. Turinde nyosha ariko udukize wa mubi. Ntutujane mu twosha nabi ariko udukize wa mubi. Gusenga kugira ngo Imana igukize wa mubi, igukize inyosha mbi ziwe, igukize uruhendo rwiwe. Mani dufashe cyane ize wa mubi. Hanyuma ahepfo rero turabona aya majambo yo kurangiza ari muri entre parenthèse. Vuga ngo kuko ubwami n'ubushobozi n'icubahiro, ubwami n'ubw'Imana niganza. Naho harabami hano ku isi, naho haraba abatwara hano ku isi, ubwami kandi n'ubushobozi nishoboye nabo nibashiraho nibakuraho, n'inyabushobozi n'icubahiro bibi vyayo ibihe bidashira. Amen. Ni bibi vyayo, ni ibibereye, ni ibikwiye, ni ibibereye, ni ubwami, ubushobozi n'icubahiro ni vyayo ibihe bitazoshira. Izo vyama ni ibihe bitazoshira. Wewe uko wifata, uko ugenda, ukugira gute kazi yako, ndakubwire yuko
Imana yoyo ni umwami, Imana ni nyacubahiro, Imana ni nyabushobozi. Nico gituma ikwiye kuyizera, kuko nizoca imanza zikwiranye n'ivyo umuntu yakoze vyose, ngo yabishize mu maboko y'umwana wayo, azocira imanza ababi n'abeza. Nico gituma uno munsi nagomba ndakubwire, uno munsi umuhitamo Yesu akubera umwami n'umukiza wawe, umuhungire ko ni wamuhungira ko azogucira gwiza. Witure mu maboko yiwe, ugende ufukama ati ngirira imbabazi, babarira, hanyuma arakubabarira. Hanyuma kandi ugende umusaba kurinde wa mubi, akurinde ibibi, kurinde inyosha mbi. Nawe wasubiye inyuma umugaruke ko, nawe ugenda warasubiye inyuma, umenye ko Imana ikuzi, Imana irazi ibyawe. Nico gituma uno munsi kuye kumenya neza, muhindukirire akubera umwami n'umukiza wawe. Nawe uhagaze irinde ntugwe. Mwese mwariko murumviriza kino kiganiro cya Burakeye, Imana ibaha umugisha. Data wa twese byagiye mu ijuru, ryawe niryubahwe, ubwami bwawe nibuze, byugomba bibe mu isi nkuko biba mu ijuru. Uduhe ibyo kujya bidukwireye umunsi, uduhebera imyenda yacu nkuko natwe twabiye abayitugirira, n'utujane mu bitwosha nabi, ariko dukize wa mubi, kuko ubwami n'ubushobozi n'icubahiro ari ibyawe ibihe bidashira. Amen. Urakoze kibirengeye, urakoze kuri Imana umaze, urakoze kuri nteturuye. Girira neza umuntu wese muri kino gitondo, Mana umugirire neza kuri Imana umaze. Ushishikare kubana nawe mu bikorwa vyose, umuhira isengesho rimubera isengesho giwe bwite akwiye gusenga. Urakoze kandi ibisengesho wewe wishura nkuko wari duhaye. Urakoze ko byose byumvise bikora bishimirwa nko kuri Imana, mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo. Amen. Imana